ndi n'iteka ntangere ryo gufata ijambo kuri uyu munsi igihugu cyacu cifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu. Uyu mwaka nk'uko abafashe amajambo bwa mbere bagiye barabivuga, uyu munsi ukaba uhuriranye n'isabukuru igira 25 ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS ku isi rishinzwe. Duhimbaza kandi imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi na OMS, kuko amasezerano yo gufashanya yatewe igikumu igenekerezo rya 30 Nyandagaro mwaka w'1963 nk'uko bamwe bamaze kubishikiriza. Mboneyeho aka kanya keza ko gukengurukira cyane nyir'icubahiro umutambukanyi wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yihagurukiye ubwiwe guhagarikira bino birori. Turakenguruka nyir'icubahiro umutambukanyi wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ingene igihe cyose tubikozeko mwaturoneye umwanya wo kudushigikira mu ishirwa mu ngiro ry'imigambi leta y'u Burundi yadushinze yo guteza imbere amagara y'abenegihugu b'Abarundi. Ku izina ry'abakozi bose bo mu gisata c'amagara y'abantu no ku izina ryanje nyene turabakengurukiye ugira kandi turabakuriye ubwatsi ku mwanya wanyu mwaduhereye uyu munsi mu kuza guhagarikira uyu munsi mukuru. Nsaba bari hano umufashe tumwumve cyane. Munkundire kandi nshimire abahoze ari abashikiranganji bajejwe igisata c'amagara y'abantu bari hano, kuko baziteka baranguye mu guteza imbere amagara y'abenegihugu b'Abarundi, kandi kubona mwigoye mukitaba ubutumire bw'uno munsi mwakoze cyane. Ndashimiye ibintu by'umwihariko nakoreye mu ngata, kandi n'abandi ntimwishavure, ariko murumva uwo wakoreye mu ngata agaca bambaye zo gushyigikira kandi ibintu byiza cyane. Mumfashe nabo nyine bose baramashije cyane. Nyir'icubahiro umutambukanyi wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwese muri hano mu byubahiro byanyu, muri iyi myaka 60 y'imigenderanire hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi na OMS, twarateye intambwe ziboneka mu kugabanya impfu z'abakenyezi mu gihe bariko baratanga ubuzima, mu kuduza urugero rwo gucandagira ibibondo indwara zikurikira tetanos, ibigoga, inkorora y'akanira, agasama, ubukangwe, mugiga n'igituntu. Dutanze uburero bumwe ku zindi ntambwe nziza tugezeko, twovuga nk'urugero rwo kuramba. Mu mwaka uheze w'2022 ibiharuro bitwereka ko muri rusangi umurundi amara imyaka 61 mu gihe mu mwaka w'1963 atareze imyaka 43. Urugero rw'abana bitaba Imana rwaragabanutse cyane, aho rwavuye ku bana 146 bapfa dufatiye ku bana 1000 bavuka bakomeye mu mwaka w'1963, rugera ku bana 47 ku bana 1000 bavuka bakomeye dufatiye ku biharuro byavuye mu matohoza yakozwe mu mwaka w'2017. Ku byerekeye ibitaro n'amavuriro twarateye intambwe naho nyene, aho mu mwaka w'1999
1963 mu gihugu cyose hari ibibanza by'itabariro n'amadispanseri hamwe n'ibitaro 17. Uyu munsi tukaba dufise mu gihugu cyose amavuriro mato mato ya leta ayegamiye amashengero n'abigenga angana ku 1,149 mu gihe ibitaro ari 220. Mu kurwanya indwara y'igituntu naho nyene igihugu cacu kiri mu bihugu vya mbere muri Afurika bifise urugero rwa 95% rw'abavurwa bakongera bagakira neza. Ikindi twora uyu munsi nyir'icubahiro mutandukanye wa nyir'icubahiro muri cacu c'Uburundi nuko igihugu cacu kiri mu nzira nziza mu kurwanya umugera wa sida. Uburundi mbere bukaba buherutse kuronka agashimwe bwahawe na leta ya Amerika ibishishije mu mugambi wayo wo kurwanya sida PEPFAR ko turi mu bihugu vya mbere ku isi ivyarwanije umugera wa sida bimwe biboneka. Ku mugabane wa Afurika igihugu cacu nico ca mbere mu bihugu vya Afurika y'uburengero na Afurika yo hagati mu gushikira ihangiro rya 93 inshuro zitatu, aho dushitse ku biharuro bikurikira: ibice 92.4% by'abipimishije kandi bazi ko bagenda mu mugera wa by'abipimishije kandi bazi ko bafise umugera wa sida. Muri abo ibice 99.9% bari ku miti ipfufaza, kandi muri abo bari ku miti ibice 93.2% bafise ibipimo vyerekana ko atamigera bafise mu maraso. Biragaragara rero uko tugeze ku rugero rushimishije mu kugabanya impfu z'abakenyezi n'ibibondo, mu kugabanya ubwandu bw'umugera wa sida n'izindi ndwara. Uyu munsi kandi twabamenyesha ko turi mu nzira nziza yo gutuza indwara nyinshi zitaweho bihagije, ico bita les maladies tropicales négligées. Ariko naho biri uko igihugu cacu kiracafise umutwaro w'indwara zitandukira ariko zimara igihe kirekire ziza ziyongera ku ndwara zandukira. Aho naho twovuga nk'indwara y'isukari, ivumbuka y'umurindi w'amaraso, indwara zo mu bihimba by'ihemero hamwe n'amakanseri. Sindabarambira kuko ijambo nyamukuru no munsi rishikirizwa na nyir'icubahiro umuvyeyi wacu, ariko sinorangiza ntasubiriye gukengurukira umuvyeyi wacu yaduteye iteka muri bino birori. Ndabifurije isabukuru nziza mwese banyakubahwa batumire bahiye, abakozi bo mu bushikiranganji bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, n'abakozi murangura imirimo yanyu yose mu biro bya OMS ngaha mu Burundi, hamwe n'abatumire mwese mwitavye bino bikorwa. Nkabasozereye ndabatumirira gutega amatwi mu cubahiro cinshi ijambo nyamukuru tugira dushikirizwe na nyir'icubahiro utandukanye wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Murakoze, Imana ibahezagire.